icyo abantu babanza kumenya niko yategereje Barca we ubwe. Barca kubera iki twese twarabibonye ko yagaragaje urwego rwiza ndetse ubundi n'umwaka ushize ero irangiriye umwana yagombaga kuba nanasohoka ariko aba bagabo biwabo mu babaske barambwira bati wa mwana we twarakureze n'umuryango wawe na mukuru wawe mukurira muri ikipe ubuzima mwarabonye hano San Mamez mumeze neza nta kibazo none twagize amahirwe duhabwa kwakira Europa League final dufashe ugume hano ikipe yacu muri Europa League dukine nitugira umugisha tukagera kuri finale tugatwara igikombe uzadusigira igikombe cya Europa League ugende tuzahora tubigushimira tuzahora tubikwibukira uzaba intware ya ikipe umwana arabyemera umwaka arawicara kugira ngo ikipe ayifashe ikine birangira mani yikuyemo mani nagize kuri finale iratsindwa okay ibyo si byo nshaka gutindaho umusore rero nta kindi bagombaga kumutangiriza na kimwe byumvikanaga ko ibintu byarangiye nyine ntitwakibonye igikombe kandi amakipe akomeye akomeje kunyifuza ngomba kumuvinga yego cyo kuri cyo bakoze wenda mukuru bamugize kapiteni muri iki gihe nyuma yuko kapiteni wabo aritayarinze afata icyemezo rero uwe cyo gusohoka ariko aravuga ati ngomba kujya muri destination ya nyayo yaravuze ati nimba ndukina hano muri Espagne ikipe yonyine nzasinyira ni Barcelona yego kiretse ninjya hanze ya Espagne ho birumvikana icyabaye rero nuko ikipe ya Barca yari igifite ibibazo byo kurwana no kureba niba hari uburyo babona inzira zabemera kuzaregistaringa umukinnyi kuko bari kuri tangente bari kuri limite y'ibyo bemerewe gushora usanga no kuregistaringa bikunze kubabera ikibazo rwose bikajyana no ku munsi wa nyuma ibyo turabizi ni case zabaye kuri ba Daniel Olmo n'abandi ni ibintu abantu bose bazi Barca ubukungu financially ntabwo yari yaba stable anyway ubwo icyo bakoze bageranye ibiganiro rero muri iki cyumweru gishize Perezida wa Barcelona Laporte n'abahagariye kampu uyu musore basanga umwana nta kintu nawe atekereza icyifuzo cye no gukina muri Barca umutima we wagiye muri Barcelona okay iyi bari intambwe nzamere muri transfer yego icya kabiri Real ngo yakandiyeho kampu ye iravuga ati have umwana ntago tumugurisha nk'ugurisha itungo ajya washaka ko niwe yifatira icyemezo n'umukinnyi ashaka bati ikipe sinayikina ntiwamubwira ngo jyamo rero atabishaka bati burya nimwe yarategereje ya rejectinze ya Madrid bimwongerera amanota n'igikundiro mu ikipe ya Barca Laporte aravuga ati uyu mwana wabaye committed gutyo ushaka Barca gutya reka nshyiremo imbaraga ndebe ko natwe twamuzana akaza gukina uruhande rumwe urundi wenda rukajyaho Lamine Yamal hanyuma twafata decision Rafinha tukamugorora ku 10 nkuko n'ubundi abandi benshi bagiye bakomeza kubigarura so uko rero Barcelona biri kuvuga Barca kuri ubu ngubu irimo iravuga iti bigomba kugenda neza agasinya kubera ko amwe mu makipe yandi yajya avugwa uyu mwana ngo ntigeze aha agaciro habe namba igitekerezo cyakomeje kuba kimwe ndashaka Barca kubera iki abantu bose baranavuga bati imikinire ye yaswitinga cyane muri Barca kubera impamvu runaka akaza umutoza Hans Flick akunda kambere nako umukinnyi w'umukozi ibyo yabikoze kuri Rafinha uko biteye rero n'uyu musore arabiguha uyu numwe mu basore umwana aje muri Angre yose ni umwana witeguye kwiruka akaraninga imwe twavugaga kuko iyo asa umupira heza uruhande akiruka skipa satira umupira warenga akagaruka nawe gufasha abandi hanyuma banavuga yuko naramukaje nyine hazaba ino shift muri structure nkuko nabivugaga aho Rafinha azagarurwa akagaruka gukina nka numero 10 hagati mu kibuga kugira ngo bihereze uno mwana gukina ku ruhande yego niko rero ngo azaba icyo bita kongera ikintu cyo ku ikipe bizaba dynamique kurushaho kuko Rafinha arihuta cyane mu mikinire ye bazaba bafite n'undi musore ufite pace ari we Rafinha ari we Nico Williams bati iyo shift
izarushaho kwiyongera. Bakavuga yuko uyu musore afite n'ukuntu azi gucengeramo hagati, hanyuma abigafasha umuwinga we kuba yakwiprojecta mu mpande mu nguni, we mu gihe yaje hagati akamufungurira angle yo kuza gutereramo cross cyangwa se kudribura yinjira mu rugo rw'amahina, ayifungura umukinnyi wo ku ruhande udefanda uvarapinze cyangwa se wazamutse kuri urwo ruhande. Ibyo rero ngo bizajye biya Barcelona ibindi bisubizo mu buryo bwo kugarida possession no gucreate amachance abyara ibitego bikurikijwe ukuntu nyine azi gukatinga in yinjiramo hagati mu kibuga, ariko niba ari Barda gahita yiruka ajya mu hagana muri kona, noneho ya baro yarajyanye hagati mu kibuga akayigarura akayipasa ahandi hagana muri kona, Barda akayifunga akaba yapenetrera muri box cyangwa se akaba yahindura cross. So ibyo kandi abikora mu gihe Barda yaheze yiteguye kuma ya defensive recovery twahoze tuvuga. Ibyo rero biragaragara no musore mu byukuri ukunze gupfobya ama counter attack y'amakipe bahanganye, no musore uzi gutrackinga back byoroshye kuko aracyafite imbaraga z'umubiri, no musore rwose wifitemo ikintu kijyanye na skills zo kuba ya defender. So bakavuga yuko na Barde rero ngo bizabafasha cyane mu buryo bwo gukinana. Rero abireba muri context yo kuba umuntu umukinnyi w'ingenzi, nibyo abahanga benshi barahamya yuko azaza mu rwego rwa attack ya Barca ndetse na defendre kandi uwo ni umukino. Ati rero uyu mukinnyi yaba ari on ball cyangwa se off ball, ikipe aha structure ayiha guhagarara neza, ayiha balance kugira ngo uburyo yataka n'uburyo defender bize kugira umurongo kose yigaragazamo, ndetse agera control idasanzwe. Kuvuga ngo gutakaza umupira hahandi ubona uvuga ngo ni ngutakaza barahita bawuntwara, agira amakenga menshi azi gukontrola umupira ku buryo awuproteja, bikagorana ko ibitego bimuturukaho ntabwo ari umukinnyi uri udafite ama tactical tactical genius cyangwa se umuhanga mu buryo bwa tactique, ndetse wakaba afite na tala idasanzwe. Rero mu bigaragara uyu mukinnyi ni umukinnyi Barca yari ikeneye. Awe so yari mukeneye byanze bikunze. Turavuga Barca iri butangire imyitozo tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi, aba batangiye bakorera ubuzima bw'ubuzima bare niba bameze neza bagarutse bameze neza. Hanyuma tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi Barca itangire imyitozo ku mwaka wa kabiri wa Flick muri Barcelona, batangira imyitozo bakora kabiri ku munsi. Adela kuri Nico yarigana komoje ku buryo umwaka ushize mu buryo buri sportif, uburyo atasohotse muri Bilbao, ariko twumvise na angle za famille z'umuryango aho yakoreye ndetse no buryo bageze muri Espagne. Uyu muvandimwe Nico uyu mwaka yemeye kujya muri FC Barcelona mu mbaraga ziwe. Ari tweet nahoze ndeba mu kanya gato cyane muri mukino Ligue des Nations, ngo Lamine ngo yabwiye Lamine ati Lamine rwose reka twongere kugaruka mu kibuga turi mu ikipe imwe. Yanze bakunze yavuga FC Barcelona. Nico Williams mu mpamvu zine mu byukuri cyangwa se nizo ngizo zirimo yaba yarafosinze kuva muri Bilbao mu byukuri mu buryo bwagutse nizihe muri kano kanje kuri umuntu ashobora kuvuga ati uyu mukinnyi byanze bikunze afite Barcelona ku mutima. Ikintu cya mbere hereho nicyo cy'ingenzi cyane. Lamine uyu musore muri equipe y'igihugu ya Espagne aftanye ubucuti bwa hafi n'abandi basore ba Barca. Ngira ngo dukunda kubibona ku mafoto bifotozanya nyuma ya match zirambyino bakora batsinze igitego, nyine ubona ko baftanye iyo bond, baftanye umubano mwiza. So bivuga ko rero gukinana abagenzi be baftanye iyo connection nziza mu ikipe y'igihugu. Yaba Pedri uburyo babonana ari ku 10 nawe ari kuri 11, nyine abona yuko ari kumwe na Pedri na Lamine Yamal uburyo bataka mu kipe y'igihugu Espagne, abona byamworohera kuruta handi hose yajya in terms of adaptation cyangwa se kumenyerana na bagenzi be no kwita yisanga muri equipe bitamugoye. Uyu musore byavuzwe ko amakipe nka Bayern yamwifuza, ndetse Bayern iracyanasunika cyane itegereje mu nguni kureba niba Barcelona ishobora gukorera ari yo yose, yaba mu kwishyura yaba kutumvikana amafaranga. Aricyo kintu tuzano gukomozaho gishobora kugora Barca. Nico Williams Jr. ni dosiye ishusho cyane kandi bigaragara ngo
iriko iravuga mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye na cyane ku mugabane burayi mu gihugu ca Espagne. Ni dosiye bigaragara yuko uno munsi isa nk'iyahinduye isura bivanye nuko equipe yitwa FC Barcelona bigaragara ngo bayishizemo ingufu nyinshi gusumba uko vyari bimaze iminsi, gusumba kandi nuko twatumaze iminsi tubibona bigaragara ngo Barcelona ishobora kuba yaramaze gusezera ku mugabo witwa Nico Williams Jr, ariko bigaragara ko uno munsi ibintu vyahinduye intera bihindura n'isura kuri Barcelona. Bwa mbere bwose barabizi ngo Barcelona yari maze iminsi iriko iravuga isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi bo ku nimero 11, ariko hakavuga abakinyi benshi, hakavuga Demora Rukuman, hakavuga Luis Diaz, hakavuga uyu musore muri AC Milan Leao Munyaportugal, noneho akanavuga na Nico Williams. Wanashaka mu ndwi turangije Nico Williams yavuzwe gahoro gahoro sinetari nko kumunsi wa gatanu, kuko vyagaragara ngo Barcelona isa nk'iyegewe inyuma cyane muri dosiye yo gusinyisha umugabo witwa Nico Williams Jr. Ariko ino ndwi no ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana no ku munsi w'ejo bigaragara ngo byahinduye isura. Barcelona bisa nkaho yifuza cyane gusinyisha umugabo witwa Nico Williams, mugabo nawe bikagaragara ngo yiteguye korohereza equipe yitwa FC Barcelona kwishobora kuba yo muronka byoroshye cyane. Nanyarije ko nawe yaramukiriye karonka andi mafaranga yatandukanye. Liverpool yamwifuje, Arsenal bamuvugishije, Manchester United bamuvugishije, uri bukavuga muri Real Madrid mu kwezi kwa gatanu turangije. Bigaragara ngo yaramukiriye karonka amafaranga menshi witwa Nico Williams, mugabo nawe bikagaragara ngo hagati yawe na Barcelona uno musi hoho vyahinduye, kuko bigaragara ngo harimo gushakana gukomeye cyane. Bisa nkaho kwanza Barcelona bwa mbere kuri fact na point ya mbere bamaze guhitamo Nico Williams nk'umukinnyi bifuza gusinyisha imbere y'abo bandi bantu bose namaze kudondagura. turaza kuba tubyinjiramo mu buryo navuga ngo bwimbitse, ariko tubanze turabe navuga ngo amwe mu makuru yaramaze iminsi navuga ngo avugwa guhera ku munsi wa gatanu niho navuga ngo ino bomb yaza kuba iturika navuga ngo twaronsa amakuru ko Deco yari karakurikiranira hafi umugabo azwi ku izina rya Luis Diaz Marulanda. Uriko ko no ku munsi twabigarutse ko turavuga ngo mbega Barcelona yoba igiye guhitamwo Nico Williams kuri Luis Diaz Marulanda. Ni gikico tuma Barcelona ihitamo Luis Diaz Marulanda par rapport ya Nico Williams, tukaraba kuko ibiharuho kugeza ku munsi w'ejo byagaragaza ko Deco directeur sportif n'umugabo witwa Detan Flick umenga muri projet ya kubw'ibibazo vy'imikino n'ibindi bigiye bitandukanye, menga ba prefera cyangwa se bifuza umukinyi yitwa Luis Diaz gusumbuko novuga ngo no munsi nka Nico Williams bigaragara ko ari umwe mu bakinyi beza equipe yoronka byoroshye gusoma na Luis Diaz Marulanda. Ku munsi twarabiravye twavuga ngo mbega twoba tugiye kubona kutavuga rumwe hagati y'abarongozi ba FC Barcelona peut-être n'abafana ba Barcelona cyangwa abasanzwe bakurikiranira FC Barcelona, kuko ibiharuro vya coach ni vya Deco menga biri kuri Luis Diaz, ibiharuro navyo novuga ngo by'abafana ndetse na Nico Williams ubwiwe menga biri kuri Nico Williams. Mu masaha ya saa 4 saa 5 niho novuga ngo haje kuba koroka inkuru zanditswe n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye wanashima bari hafi ya equipe ya FC Barcelona ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye baza kwandika ngo Barcelona yamaze guhitamwo Nico nka priorite iheba dossier y'uwitwa Luis Diaz Marulanda. Kuva ayo makuru akorotse kuko wibuka ijambo navuze rya nyuma dusohoka mu kiganiro nasohotse mbwiye abantu ati breaking news Barcelona ishobora kubisemo Nico Williams gusumba uko yitamo Luis Diaz Marulanda. Bivuze ngo zari dossier zose zari ku meza zikaba ku meza, mugabo tubona ngo iyo shoboka ari ya Nico mugabo mumenyereza na Deco menga bifuza ivya Luis Diaz na cyane ko bariko baramukurikirana mu nkino zakiva rimwe no kumwe n'umugwi wa Colombia muri equipe seruka y'igihugu. Rero nyuma yo guhitamo Nico Williams na makuru yazindutse aranandikwa kuva mu gitondo cuno munsi, rero dutangura no kumva ngo buriya agent wa Nico na FC Barcelona bamaze kuba bemeranya na contrat ndetse n'ibijanye no vuga ngo n'amafaranga azoyembwa, mugabo ntivyanditswe na Mundo Deportivo China Sport, mugabo vyanditswe n'uwo mwanya makuru bindana avuga ngo haruhande yuko tumenye ko Nico Williams Barcelona imaze kuba ihitamo kumugira priorite par rapport y'aba bandi ba winga yari kirarondera, aca yinjira indi paravuga ngo buriya na contrat byose bamaze kuba vyumvikana. Hasigaye rero ko Barcelona yemera kuriha clause libératoire yiwe ni buri ya 58 millions ugiye kuraba autour de 60 millions uko
nyuma yo kuyariha rero tugaca turaba mbega Barcelona Real biraza kuba bimeze gute ibijanye n'injira ya Nico Williams muri equipe ya Barcelona. Kumbure turaza kurabira hamwe igitumye bamuhitamwo paraporo ya Luis Diaz. Eske wabananije umenyereza yitwa Flick ko bigaragara ko we na Dekomenga babiprioriza, ariko kandi tuza kwa turabona umwana kuko bivugwa ko yansama ofre imigwi myinshi gitandukanye aniteguye wanashima gusumbuka abantu bavyibaza ko muri conditions zigiye zitandukanye gushika wagize gute yisanze muri FC Barcelona bitandukanye n'ivy'ikinyamakuru Mundo Deportivo na Sport zatubwiye ku munsi w'ejo ati Barcelona niyiteguye kurenza miliyoni 60 ko mukinya wese ari bwinjire, yaba Luis Diaz Marulanda, yaba Nico Williams, yaba Marcus Rashford. Wanashima baro muri dossier ya Rafael yawe yari kiravugwa ku munsi w'ejo ko bashobora kwishanja umugabo witwa Ronald Araujo. Wanashaka kuri dossier yiwe randi bigaragara ngo arimo kuvuguruzanya kwa makuru na cancare ku binyamakuru bigiye bitandukanye biri mu gihugu ca Espagne. Ari impamvu abantu ku munsi w'ejo yandika avuga ngo amakuru murayahindukiza buri munsi. Ibinyamakuru byandika kwinshi bivuze ngo amakuru abagiye atandukanye, ariko randi bigaragara ngo Barcelona none akuru no munsi amakuru yari yemeza ko yamaze kubita mu mugabo witwa Nico Williams ikamushira kuri icyo nakwita nka ordre ya mbere cyangwa se nko ku nimero ya mbere mu bakinyi iri kurifuza gushika muri kano kanya, ndetse no mu bakinyi ishobora guhitamo mu kugura ku mukinyi wo ku nimero 11 bikagaragara ngo bahisemo Nico Williams. Mugabo kandi na Nico Williams nawe ariko arabishiramo gushaka gukomeye cyane mu kuba yo kwisanga mu nzu ya equipe yitwa FC Barcelona. Umuntu ariyumvira ati uku gushakana hagati y'izino mande zigera kuri zibiri, yaba kuri Barcelona yaba no ku mukinyi bwite, byoba bigiye gutanga fruit yuko tubona Williams nk'umukinyi mushasha wa equipe yitwa FC Barcelona. Nkuko nabonye ari umunyamakuru yabinyeguriye akavuga ati buriya bisa n'ibyamaze no kuba binarangira Nico Williams ashobora kuba yamaze kwemeranya na equipe yitwa FC Barcelona amasezerano ari hagati y'imyaka 5 n'itandatu, no kuba ashobora kuba iyo hembwa imiliyoni zigera kuri 12 ku mwaka. Nkuko uno munyamakuru nabonye yabisabona bamwita uyu munyamakuru amwita Santi Auna yemeza ko hamaze kuba ukumvikana hagati ya Nico Williams na Barcelona amasezerano amushikana muri 2031 ndetse n'umushahara ungana na miliyoni 12 buri mwaka. ikintu kimwe no kubwira uno muzi ugiye kuraba twagarutse kera muri kenshi muri dossier y'abayiri bagomba kwinjira ku ruhande rw'ibafu kwa FC Barcelona. Haravuzwe umugabo witwa Rashford, haravuzwe Rafael yaho nubwo yavugwa gake, haravuzwe uyu mwana Nico Williams, haravugwa na Luis Diaz kugera umunsi bagera bagashikira umugabo witwa Ademola Lookman. Ukabona ngo Barcelona barafunze umwuka baravuga ngo Nico Williams nimba watwanse no mwaka c'est pour du bon ntituzosubira kukurondera. Mugabo ikijanye na filozofi equipe ifise kandi wanashaka filozofi equipe ifise kikaca navuga ngo kiza gukompletana n'uburyo nibaza yuko Nico Williams niwe muntu aberanye na Barcelona, niwe mukinyi mwiza yo matching na systeme ya equipe facilement, ni nawe mukinyi mwiza ari ku mafaranga makenya kuko no muzi bavuza Ademola Lookman amakenga ni menshi yuko Ademola ashobora gushika muri Barcelona akamukinyi mwiza. Bavuze Marcus Rashford nivyo Manchester mwifuza ko 40-45 ariko umusore yamaze kugaragaza uburuhe bwo mubiri wiwe, imvune za hato na hato, imyaka iri kwiregera imbere. Cugaruka rero abe Luis Diaz arazimvye arakuze, Rafael yawo akiri jeune nawe arazimvye miliyoni 100 kuduga. Uno musi jemba mbona Barcelona gufata umugabo witwa Nico Williams bakamugira nimero 1 ku ruhande rwanje ni ikintu novuga ngo c'ubugabo, ni ikintu cingingo nkuru bakoze cyane kubera ko ibi by'ukuri musi tubumva kwa Diaz ejo tukabumva kwa Riyawo ejo bamaze gufata ingingo baravuga ngo ubwo gufata ingingo zize kuvuga ngo nimero 1 niba wanashaka naye mafaranga twoba tutayafise muri equipe yacu, twoba tunafise nico kibazo c'uburyo muri equipe yacu, niba twoba tunafise izo mbogamizi turaza kubigaruka ko kuwitwa Javier Bas zo mu buryo bwo gushobora kumusinyisha. Ariko
fact ya mbere ikaba yo kumva ngo Barcelona bari concentre na dossier y'umukinyi kanaka gusumba kumva ngo Barcelona kwa naka kandi bigaragara ngo d'abord abakinyi bose bakina kuri poste imwe ariko kandi n'ikibazo c'uburyo muri equipe naconyene sagasishoro muri nikiraranye ikibazo c'uburyo muri equipe kirahari ariko nk'ukuri kwa bivuga uno munsi nimba bo doprometa Nico Williams aje bakadoprometa Luis Diaz aje bakadoprometa uwundi hirya y'ejo uwundi kwama muri iyi vurugu n'ubundi bigaragaza ikibazo c'amafaranga kuko uko biri kose abana bakinyi bagera kuri 5 cyangwa 6 Barcelona yari kwirifuza ku ruhande rw'ibubamfu harimo nimero imwe uvuga tu niyo priorite ndamuronse niyo eremisumbi zindi zose itwara Fayere yawo mugabo nimba Fayere yawo mwifuza ku rwego n'umusaruro batanga nimba Fayere yawo mwifuza hama ejo mu gitondo gasurukifuza Nico hirya tugasurukifuza Luis Diaz nico kibazo cyo kumva ngo amafaranga bansaba sindi capable kuko uraba nk'uburyo Liverpool igiye kurondera umugabo witwa Florian Wirtz ni direct muradusavye 150 130 mutazikunze turongera ko tuyakwize hanyuma tumutware mugabo nimba ukivuga ngo umuwinga arenze miliyoni 60 hama gatusurukiyumvira Rafael Leao nibaza yuko ari ico kibazo c'amafaranga no muri kirime kipe FC Barcelona ibi byagiye birahindagurika nkavuga ngo mbega Barcelona yo biri kiriya option nyinshi bivanye no kiviza ikibazo c'uburyo mugabo tubanze dufate donatira abakinyi ikintu ushobora kugiteranya ku bakinyi wowe wifuza kuko yaba Nico Williams yaba Luis Diaz yaba Marcus Rashford yaba Rafael Leao urasanga nta mukinyi numwe muri aba Barcelona yododora areke kwibwira ego ko twaragarutse kuri condition agomba kwamo kwa Barcelona dusanga n'abakinyi presque bose bemera wanashima guhembwa umujara nko barimwe muri equipe zabo canke bakarawugabanya bivuze ngo abakinyi bo ku giti cyabo nubundi kuza kwa Barcelona si kibazo nubundi kibazo kigaruka kwa Barcelona mbega Barcelona yaza kuba itanga amafaranga equipe zabo zibifuza ni kibazo cyaguma kiri nkaca ndabano ne kwihama option menshi ubwo nuvuga ngo nimbura niko ndacanja kwa Rashford nabura Rashford nje kwa Luis Diaz nabura Luis Diaz nje kwa Rafael Leao nivyo biza gushira kuri pressure equipe ikwimye umukinyi kugira ngo yumve ko yokwira tufu sinibaza ko Bilbao no yibwira ati ko niko vyanse ndigire kwa Luis Diaz bica bitera pressure Bilbao sinibaza ko nubura Rashford ugacuvuga ngo ngiye kwa Leao bica bitera pressure Manchester United ahubwo equipe nkuri diringa nka equipe nkuru ugomba kuraba ikintu ca mbere nshaka nde kubera iki ndamushaka paraporo y'abandi bose hama agafatwa decision bivuze ngo ni decision uvuga ngo yafashwe hasigaye kumenya mbega iyi decision ifashwe ku bwande ni Laporta n'umugabo azwiza rya Afrika gondojwe ni directeur sportif deko yemeye gufata ino ngingo bifashwe nande mu karorero kuko dufata karorero nagarutse ku mugabo witwa Hansi Flick ndavuga ngo nimba hari umumenyereza ashobora kuba ari muri Barcelona cyangwa ari muri equipe atahura situation ya equipe arimo ari na capable cyangwa yiteguye kuyibamo mu buryo bwose bwabo bugoye bwabo bworoshe no kwifasha kuba ari wambe bivuze ngo Flick nimba nje muri Barcelona ashobora kurekrita sinibaza ko Flick naho yokubwira ngo naringane Luis Diaz ukamubwira ngo Nico Williams niwe tubona ku neza equipe kari mwiza azoreka kumukoresha ubwo Flick je namubona ko atari kibazo decision arashobora gupropose agasaba mugabo equipe ivani bazirimo nayo ikamwempoza ibindi kandi akaba oblige kugira gute kubikorera ko ari muri Barcelona wanashima arikaragira ADN nk'umuntu yitwa ko yoba yaraciye nko muri amazi ya canke yo barigeze gukinira Barcelona arikaragira philosophy yo kuba bari no equipe kuko equipe irikira mu CV yaje kurondera izina muri no equipe gusumba kurondera amafaranga kuko amafaranga yaranse offre za Chelsea yaranse offre za nditse zitandukanye rero ncangarwa nkacavuga ngo muri Barcelona bwa mbere peu importe wafashe ino ngingo umupira watsinze muri Barcelona nkuko nagenda bivuga n'ahandi ati kubera iki ugiye kuraba nkuko bamwe bamenyesha makuru bagiye batandukanye harimo n'umumenyesha makuru azwiza rya Alexander Ruiz aba yazindutse aregeranya ivy'ibinyamakuru bigiye bitandukanye biba vyavuze yanagarutse kuri points 3 zikomeye zivuga ngo kuki Barcelona nono yisemwe Nico Williams ikibagira ivy'abandi byose kuko mugene muri ayo binyamakuru ibyo bandize bavuga ngo dossier y'uwitwa Luis Diaz bayishije mu murongo dossier zariko ziravugwa zozo zari nk'ibihuwa kuko dossier zari seriye ni Nico Williams ni Luis Diaz mugabo bamaze kwemeza ati Luis Diaz twagize gute twajije mu murongo tugiye mu Nico serieusement bivuze ngo biragoye kumva Barcelona isubira garuka mu bintu bya Luis Diaz nko mugiye basi twavuga ngo ivyani ko batwabonye ati biranse reka je kugerageza ibindi bivuze ngo bari ho serie kuri dossier imwe igitumye rero bahita mu ino dossier ni giki twarabonye ngo Nico Williams ni muto imyaka 22 contrairement y'uwitwa Luis Diaz mu myaka 28 bivuze ngo birakunda ko Nico Williams aba muri Barcelona
yasinye kontra y'imyaka 5 iri renouvelable mu gihe ivyo tubona bidakunda kuri Luis Diaz nuna mu 5 Luis Diaz azoyeza ubona ashaje avuga ngo uyu nasohoke ko projet ya Barcelona ikeneye abana. Ico ni cambere. Kabiri close canke se amafaranga bari ko equipe zibakeneye ko Bilbao nishaka kunegosia na Barcelona, irashaka ko Barcelona igura close witwa Nico Williams, sivyo? Maximum 60 million. Mu gihe Liverpool yo yifuza kunegosia na Barcelona yavuga ngo turanegosia autour ni buri 160, uvuga ngo negotiation hagati ya Liverpool na Barcelona ziraremeye gusumba na shima close liberatore witwa Nico Williams muri equipe yande ya Atletico Bilbao. Iyo ni point gira kabiri. Ukuvugana hagati ya Liverpool mu kugabanya amafaranga bifuza ku mugabo witwa Luis Diaz n'ubundi kuguma kuzivye hejuru yuko Barcelona yogura close liberatore y'uno mwana bikabirangira. Kandi twabonye point ya mbere nayo nyene igaruka an avantage y'uno mwana na point ya kabiri igarutsa an avantage y'uno mwana. Point igira gatatu lo social ikibano. Nta muntu n'umwe atazi l'histoire cyangwa se imigenderanire umubano w'uno mwana n'abana ba Barcelona muri equipe se y'igihugu yande ya Espagne. Binagaragara ko nawe mu hari mu gushaka gukomeye kuri we bivuze ngo usanga Barcelona wanashaka ugushaka kunini koba yaba kuri we nka Nico Williams ariko kandi ko naba no mu bakinyi ba Barcelona point ya mbere bahuza yonyene ni imwe Nico arashaka Barcelona, Luis Diaz arashaka Barcelona. Mugabo ufashe izindi point zitatu zose zobrija Barcelona ubwitoba yari ikeneye Nico igomba guhitamo Nico kuko zose zifavorize witwa Nico Williams kari we Barcelona ikeneye. Navuze imyaka, navuze uburyo bomuronka mu rw'amafaranga, navuze n'uburyo abanye n'abakinyi ba FC Barcelona. Ico gituma ntidukeneye kumenya ngo ingingo yafashwe nande, mugabo la realite ukuri nkuko abarundi bayamaze ngo ukuri guca mu muziko ni gusha na kimwe no munsi uravye ibi byose cyo tuma Barcelona isubira guhindukiza amaso kuri Luis Diaz mu gihe n'akarorero batubabonye ko vyanse Burundi kuri dossier Nico Williams kuko no ku munsi w'ejo twabigarutsemo turavuga ni gikirel mani mba bakinyi bose bifuza Barcelona cyo tuma Barcelona yitamwo Luis Diaz kandi bigaragara ngo Nico Williams agomba kuba priority. Nimba hari ikintu cambere maze kubona kigora haba mu buzima busanzwe n'ahandi hagiye atandukanye, ikintu citwa adaptation, kwisanga ahantu ukaba umuntu waho ni ikintu gikuru cyane. Wibuke Real Madrid mu mwaka uheze izana umugabo witwa Kylian Mbappe, twese twari tubona umenga ibibazo Madrid ifise, ahubwo rero vyose bitorewe inyishu. Mugabo tukibagira ngo Kylian Mbappe mwiza wo kwa Paris Saint-Germain siwa mwiza agomba kuze Madrid, adaptation zo museka uburyo yarabaye Paris bwagomba kuba Madrid. Mugabo buryo umusore yitwa Nico Williams abaye muri equipe ya Atletico Bilbao nibwo agomba kuba Barcelona kuko ni mu gihugu ca Espagne, maybe nubwo imico yo batarimwe mu basket ndetse ni Catalonia, ariko hariho ressemblance nini cyane kubera ko barafise henshi bahurira n'abana ba Barcelona. Ingene abana ba Barcelona bikomporta muri equipe nationale, ingene bikomporta novuga ngo muri club, vyose biza guhurirana. Mugabo ufata umuntu wo muri Amerika Latine na adaptation muri Premier League yabanje kumuseka, kandi wana Jacques kamuseka ari muri equipe novuga ngo idaprioriza ngo nakabe naka ubumerita ari wakina kwa Liverpool. Nemeza yuko kungenda y'umugabo bitwa Jurgen Klopp ntabyo ubustare, kwitwa umustare ni icumuha mu kibuga, kuko yaba kwitwa umustare ari byo vyatuma umuntu abo wa grave. Jenny baza yuko umugabo yitwa Roberto Firmino ntibari kumuburira umwanya ngo habonetse Luis Diaz, kuko Roberto Firmino yari umustar wa equipe imwe mu mayere ma Liverpool yayitunze komeye cyane. Mugabo no munsi nimba Diaz warashitse muri Liverpool bikagukundira kuzi Barcelona hano bavuga ngo baprioriza cyane abana b'abanya Espagne, abana bafise iyo identity ya Espagne nyezi nubana yuko ibintu byose bakina ari byo bihuriranye n'ivyo bintu basanzwe bakina muri equipe nationale. Nibaza yuko Nico Williams ari favori bice 88% kwijana cha 90 gusumba umugabo witwa Luis Diaz. Nanje niho mpagarara nkavuga ngo niba atari kibazo cy'amafaranga, niba atari kibazo cha projet à long terme, Luis Diaz ari kuza imbere. Mugabo Barcelona muzi ndayibona muri nzira zigera kuri zibiri. Iki kintu cyo kwama bariko bariyumvira abana bawinga bakuru uno munsi uyu ejuriya hige ejuriya batatu batandukanye mu minsi 3 harimo ikibazo cy'amafaranga nabivuze. Kutavuga ngo turafata decision burundu nimba rire yawe izojana na 70 ingahe bagushaka ko turazirekuye nuze, nimba Luis Diaz bashaka 85 turazitanze nuze.
mugabo kumva ngo turateje mpaka dushitse ku 60 ico kiri mu bintu vya mbere novuga ngo bitumye bahindukiza amaso yose bakaraba Nico. Ariko n'ikindi kintu kigira kabiri gitumye bahindukiza amaso bakaraba Nico Williams nukumenya ngo n'umunya Espagne ubuzima bwo mu gihugu ca Espagne buzi abusobanukiwe neza kandi umusore nemeza ngo 5 10 ziri imbere azoba gihetse equipe ya Barcelona kuko no munsi n'umustar Nico Williams yabuze equipe tout simple. Kukumbure ni nafashe ikintu cigitumye Barcelona yitamwo navuga ngo Nico Williams kumbure tuzoraba mbega ibisantia una nawe avuze vyo bari vyo gusa tout simplement nimwe biza mu kuhira mu bijanye navuga ngo na ide ni cyumviro cemeze gituma Barcelona bisemo Nico Williams kuko j'ai des doutes un peu ku bijanye n'umushahara kuko niko ndaraba miliyoni 12 ku mwaka kuri Nico Williams avec aba bakinyi basinya muri ubu buryo abafise utubonisi twinshi tujamwo nzoba wo mdi match nzotogwa nkwaranzigana nibiki uvuze 12 ugiye mu madetail uraza gusanga ngeze muri 16 ya uraza mugabo na Asmani Fatini yarembwa 16 ya uraziyembwa mugabo wibuke kuna musi Barcelona ikiragwana no kudasubira mwize sheke kuko deja kugeza ubu urinziza Nico mugabo bikagaragara ngo kugira ngo Nico yisanga ari umukinyi wa Barcelona hari izindi detail ugisabwa zigasaba ko Nico banza kumumvisha ngo Nico twemeranije byo tuzobigwana ibyo ariko banza urindire turegere detail zinaziriya bivuze ngo rero nta risk yo gufata yari muri transfer zose Barcelona igomba gukora le transfer zizwe ko cyane na cyane mu bijanye na regle kuri kurabona kino cyane nyuma yo kuba twumviriza isaha ya Asaf Business Company ama tunahite tunaca mu makuru agiye atandukanye ariko aravugwa akanya uteza amatwi inama ya sport kuri PG Classic FM. Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Ego nivyo cyane unyoye ji safi usinzira neza cyane ni saha rero imwe yuzuye neza cyane muri 97 n'ibice bigera kuri 3 birumvikana ko aya masaha nyene kwa dukurikiranya bari mu ntara ya Gitega na aya masaha nyene kwa dukurikiranya bari Ngozi na aya masaha nyene kwa dukurikiranya mu Cibitoki baragiye hatandukanye mu gisagara ca Bujumbura tubanenge tubifuriza ko bananya bamererwa neza cyane abaduteze amatwi bari kuri FM yacu 97 n'ibice 3 ndetse n'abari kuri YouTube yacu namwe mukomeze kubandanya mumererwa neza cyane. Landry udufashe mbere ko tugaruka muri dossier Nico Williams kuraba niba koko re Barcelona hafise kibanza nandi makuru agiye atandukanye kuri Tebas yongerwe bisha Barcelona. Tubanze duce mu makuru ariko aravugwa akakanya nkuko twavemeye uko isaha ivuyemwo tubabwira amakuru ariko aravugwa akakanya muri sport ibi nahandi uzobisanga atari kuri 97 n'ibice bigera kuri 3. Yes, amakuru agezweho muri kano kanya ndahera muri equipe ya Real Madrid. Umugabo witwa Kylian Mbappe vyamaze ko bimenyekana yuko atakoze imenyereza ari kumwe n'abandi kuri uno munsi bitegura urukino rwa Al Hilal ku munsi wejo. Bavuga yuko mu gusore baje ko bamupima abaganga ba equipe ya Real Madrid baza ko bamutora ko afise ubushuhe bwinshi. Binavugwa yuko umusore adashobora kuboneka ashobora kutaboneka ku rukino rwejo rwa Real Madrid rwa mbere mu gikombe c'isi c'imigwi. Kylian Mbappe ashobora kutifashishwa ku munsi wejo. Nayo muri equipe ya Atletico Club de Bilbao ngo bategekanya offre imeze neza cyane mu kugira bakonve ku mwana yitwa Nico Williams bamubwira ngo umushahara utigeze gutangwa mu babas ku mushahara utigeze gutangwa muri equipe ya Atletico Club de Bilbao niwo tukwemerera kugira ngo uze kubuvavana n'ivyo kwimvira equipe ya FC Barcelona uze kuba ugumana natwe. Muri equipe ya Napoli naho umugabo yitwa Antonio Conte inyuma yo kaje kubatwara igikombe ca Scudetto canke Italian Serie A yaje kuba yerekeza amaso mu gihugu cy'Ubwongereza muri equipe ya Liverpool aravuga ngo ndipfuza Darwin Nunez mu ntumbero yo kuza gukomeza ligne d'attaque yanje ariko saho gusa ndaca muri equipe ya Manchester United nza n'umugabo witwa Jadon Sancho kugira ngo equipe ya Napoli mu mwaka uza duhagararira Butaliyano muri Champions League tumeze neza cyane. Nayo umwana w'Umwongereza ko sanzwe akinira equipe ya Borussia Dortmund twa Jamie Benoit Kitemse aravuga ngo mva muri Borussia Dortmund nta merekezo yanje ndayabona ni muri equipe ya Chelsea de Bruges. Ndamenyeje ko umwana
witwa Jamie Benoit Kitens yamaze kuberekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe na ekipe ya Borussia Dortmund mu gikombe c'isi c'imigwi avuga ati ngeze gusohoka no gusubira iwacu yo na Jemva mu gihugu c'Ubwongereza nayo muri ekipe ya Tottenham Hotspur n'umugabo witwa Thomas Frank. Brian Mbeumo umusore w'umunyakamerun asanzwe akinira ekipe ya Brentford yabateye ishoti aravuga ngo ama offre menshi narayanse nifuza kwandika amateka ndi kumwe na ekipe ya Manchester United. Yankira umwe mu bamenyereza bamugize uwari yankira ekipe ya Tottenham Hotspur aravuga ngo nderekeza muri ekipe ya Manchester United Channel Devils. Nayo amakuru ndayarangirize muri ekipe ya Everton umugabo yitwa David Moyes aravuga ngo ku nimero 2 tufise ikibazo ariko kiraza kuba gikemurwa n'umugabo witwa Kyle Walker wa ekipe ya Manchester City. Birumvikana ko ayandi makuru avuga ngo abantu bomenya ageze muri kano kanya nuko nkuko bivugwa n'umunyamakuru Di Marzio nuko ekipe ya Napoli bayifuza Jadon Sancho umusore wa ekipe ya Manchester United yari yatijwe muri Chelsea ariko kandi biravugwa ko nkuko bivugwa n'amakuru Mario Cartagena ekipe ya Real Madrid buriya ngo yari yahawe amahirwe yo ko yosinyisha Victor Gyökeres ariko iza kubivuga ngo no cyangwa se iza kuba ivyankani mugihe kandi ku rundi ruhande umugabo azwi ku izina rya Lautaro Martinez no munsi yagize icavugwa nkuko bivugwa n'amakuru Gazeta dello Sport aravuga amajambo akomeye kuri UEFA Champions League bariko ko batakaza batsinzwe na Paris Saint-Germain ibitsindo bitanavuga ati uwo mugoroba ntiyari twebwe ikintu cyose twakora n'icashoka kandi dutahura ibyari byadushikiye. Ni mugihe kandi amakuru mwamenya nuko Cristiano Ronaldo yamaze kuba arungikira mayo president w'igihugu ca Leta Zunze Amerika Donald Trump ariko kandi biravugwa ko president wa La Liga Javier Tebas ashobora kuba yatanguye ibijyanye no kwiyamiriza igikombe ca Mondial de Club kiko kiraba muri Leta Zunze Amerika avuga ngo nimwe mu bintu biriko biradutakariza umwanya tutabona intumbero yabyo ku neza y'umupira w'amaguru. Binabayama mu bintu byinshi ariko kuri no nshuro Tebas ndamushigikiye. nuko meze n'amakuru agezweho